Itangazo ry'ibiro bikuru vy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC risigura ko ingwara y'akaranda ikomoka ku nkende Mpox kera yitwa Monkeypox yatowe bwa mbere ku nkende mu mwaka w'1958 itangura kuboneka bwa mbere ku muntu umwaka w'1970. Umugera w'iyo ngwara uva mu bikoko uja mu bantu canke ukava ku muntu uja ku wundi biciye mu kwegerana cane canke gukoresha ibikoresho vyandujwe n'uwayigwaye canke kutumatuma tw'amazi tuvuye mu guhema. Kubw'iryo tangazo ibimenyetso vy'ako karanda ni biherehere vyama ku mubiri, mbere rimwe na rimwe hakaza n'udukomere. Umuntu ashobora komereka umutwe bikomeye, akagira ububabare ku mubiri, mu mugongo, gucika intege, kugira amasumbisumbi ashobora kumara hagati y'indwi zibiri n'indwi zine, naho rimwe na rimwe biba bidakabije. Impanuro rero zitangwa n'ibiro vy'umunyamabanga mukuru wa EAC zimwe zimwe zirahura n'iz'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi, harimo kwirinda gukoranako n'umuntu agwaye ako karanda canke wese akekwa ko kuba akagwaye, kwambara agafukamunwa iyo wegereye umuntu afise ibimenyetso vy'ako karanda, kwambara ibikoresho vyo kwirinda igihe uriko urafasha umuntu yambaye ako karanda canke agakekwako, gukaraba n'isabuni n'amazi meza canke imiti yabigenewe mu gihe wakoze ku muntu canke igikoko canduye, kumesura kenshi mu mazi yabize agasibura amashuka n'impuzu vy'umugwayi, guteka inyama zigasha neza imbere kuzifungura, kwirinda kwegera ibikoko bigwaye, kimwe no kwirinda gukorako ku nyama z'ibikoko vy'ishamba cane cane. Ubwa nyuma rero umuntu yiketse ko iyo ngwara wenyene abwirizwa kwibwiriza kwikumira, mu nyuma akitura abaganga.